iyo umuntu ariko arigenga akora ibitandukanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nukuvuga ijambo ry'Imana hari icyo ridusaba, haraho ridusaba kuva naho kugera, icyo ridusaba gukora. Rero iyo umuntu muri we ahagaze muri impwemu yo kwigenga, acakora ibitandukanye n'ivy'Imana ishaka. Rero ico nakuzaniye kuri uyu munsi nashaka ndagukebura ndakubwira yuko woraba muri wewe ko utari kuravomera impwemu yo kwigenga. Umenye ko iyo uhagaze mu mpwemu yo kwigenga ucugenda ugutandukanye n'ijambo ry'Imana. Kandi mwibuke ko dusoma mu ijambo ry'Imana ritubwira ngo abarongorwa na mpwemu ya nibo bana b'Imana. Iyo rero umuntu yigenga ntaba akiri kararongorwa n'ijambo ry'Imana, ukaba uriko urakuza impwemu yo kwigenga, umenye ko uri kurakuza ubuhemu muri wewe. Uzosanga uri kurahemukira Imana, uzosanga uri kurahemuka ku ijambo ry'Imana, uzosanga uri kurahemuka ku ishengero ryawe, uzosanga uri kurahemuka ku muryango wawe, uzosanga uri kurahemuka mwishira hamwe kanaka urimwe canke nimba uri ndongozi y'igihugu, uzosanga uri kurahemuka kubera wigenga. Utazoba uri kurakora ivy'igihugu rigutuma gukora, mugabo ugakora ivyo ushaka. Shalom shalom, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Ndabaye kaze kugira ngo tugisangire. Imbere ko tugisangira nashaka tubane dusenge. Mana turagushimiye ko uri Imana ugira neza, uri Imana yo kwizigirwa. Turasenga mwami ijambo tugiye gusangira n'abariko barankurikirana bose ngo rigira ubushobozi bwo gukiza, ubushobozi bwo guhindura, ubushobozi bwo kubaka, ubushobozi bwo mwami bwo guserura ibitariho bikabaho, kuko ijambo ryawe tugizigira nk'ubushobozi. Urakoze kuri Imana ugira neza, reka ijambo ryawe hindura imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ikiganiro muko mugishikirizwa na pastor aho ni y'ukuri Esperance mu ishengero rya Shalom Temple ari munsi y'uburongozi bwa Reverend Pasteur Nimbona Vincent. Rero ndabahaye kaze mwese kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turasangira ijambo ry'Imana rero dusanga muri Samueli wa kabiri ke ca gatatu, turava ku murongo wa 22 turashikana ku murongo wa 27. Mu nkurikire dusome twese mu izina rya Yesu. Yowabu yica Abuneri amuhoye Asaheli. Maze Yowabu n'abantu ba Dawidi baragaruka bavuye gutera bazanye iminyago myinshi, ariko Abuneri ntiyarakiri kumwe na Dawidi i Heburoni kuko yari yamaze kumurekura yigiriye amahoro. Nuko Yowabu n'ingabo ziwe zose bagishika batya babarira Yowabu ati Abuneri mwene Neri yamanye n'umwami, none umwami yamurekuye yigiriye amahoro. Maze Yowabu aragenda abaza umwami ati wakoze iki? Abuneri yamanye nawe? Ku murongo wa 24, maze Yowabu aragenda abaza umwami ati wakoze iki? Abuneri ngo yamanye nawe, uraheza uramurekura arigira. Aho ntuzi yuko Abuneri mwene Neri yazanywe no kuguhenda ngo arabe ingene utabara n'ingene utabaruka, amenye n'ivyo ukora byose. Nuko Yowabu amaze kwikebanura Dawidi akurikiza intumwa Abuneri zimugarurira kw'iriba gisira. Ariko Dawidi ntiyabimenya. Nuko Abuneri ashitse i Heburoni, Yowabu amwihererana hagati y'amarembo nkugira abonane nawe atawumwumva, araheza amucumita kunda agwaho, amuhoye amaraso ya murumuna we Asaheli. Imana idufashe. Nkuko nariko ndabibabwira ijambo ry'Imana dusomye, twumvisemwo inkuru za Yowabu, twumvise inkuru za Abuneri n'umwami Dawidi. Nukuvuga ko aho umwami Dawidi usomye haruguru yari yahamagaye Abuneri, yari yateguje amazimano ahamagara Abuneri. Ariko muri ayo mazimano mwumve ko Dawidi yari afite umutima wagutse, yari yahamagaye uyu Abuneri. Mugabo Abuneri hariho ivyari vyaramutsinze mbere muri kazoza, muri kahise. Haleluya. Yari yakoze ikintu cyo kwica muri umunawe nkuko mu ijambo ry'Imana twabisomye. Hanyuma bose bari ingabo, hanyuma aramwica. Ariko turiko turabona ukuntu basangiye n'umwami, nuko baganiriye n'umwami. Umwami yari yatanze imbabazi, umwami yari yamaze kwakira Abuneri kuko barasangiye. Ijambo ryatubwiye ngo aramurekura agenda amahoro. Ico ngomba ko tuvugana muri iri jambo ni giki? Kwigenga nshuti zanje ni intango y'ubuhemu.
Imana idufashe cyane. Kwigenga ni intango y'ubuhemu, kwigenga ni ikimenyetso cy'ubuhemu. Urabona ko iyi ngabo, uyu mukabisha w'ingabo turiko turasoma hano mu ijambo ry'Imana, Yowabu, uyu mugabisha w'ingabo Yowabu yishe Abuneri, yica Abuneri umwami yamurekuye yagiye amahoro. Ni giki cyamuteye kumwica? No kubera kwigenga. Kandi mwibuke ko yagiye no kubaza umwami Dawidi, aragenda kubaza umwami Dawidi ati yewe mwami, ni kubera iki wamurekuye akagenda kandi uzi ivyo yakoze? Umwami aramugana abikoze kubera namuhariye, namusubije ku mutima, namwiyegereje. Uko vyagenda kose ndagomba kubandanya tuja imbere. Ariko Yowabu ikintu yaciye akora, yaciye ahamagara Abuneri ngo nagaruke, hamaze kumuhamagara aramwica, bihereranye aramwica. Imana dutabare cyane. Nukuvuga ko ntuzenye Yowabu yakoze ibitandukanye n'ivyo Dawidi yagomba. Icyayi mukoresheje ni giki? Ni ukwigenga. Kwigenga rero, iyo umuntu afise ubwigenga bimutwara guhemuka. Mbe kwigenga ni iki? Mufashe mvuge gato y'Ukwigenga. Kwigenga, ukwigenga ni ugukora ibintu vyiwawe, ivyiyumviro vyawe, kuba wewe ugaca utandukana n'umugwi kanaka uburimwo. Imana dutabare. Gutandukana n'umugwi uburimwo ivyiyumviro vy'abandi, nk'uburi mw'ishengero, uri mu mugwi kanaka, uri mw'ishirahamwe kanaka, uri mu muryango kanaka, wowe ugakora ibitandukanye n'ivyiyumviro canke n'imigambi yabo canke n'imbono yabo, ugakora ivyo ugomba gukora. Ivyo bintu rero iyo umuntu muri we aremye akujije imwemu y'ukwigenga, acagenda kontre n'ijambo ry'Imana. Iyo umuntu akujije impwemu y'ukwigenga, acagenda kontre n'uburongozi. Iyo umuntu akujije muri we impwemu y'ukwigenga, agenda ugutandukanye n'ijambo ry'Imana. Imana itugirire imbabazi. Tukibandanye ngaha turabona Yosuwa. Imana idutabare cyane. Nawe yari umuhizi, yari umwe mu bagendanira umwami Dawidi, bagenda kutera, bagenda kugwana. Ariko Abusalomo yari yahemukiye se wiwe kuko yagombye kumukubita kudeta. Rero igihe yatuma iyo ngabo Yosuwa ngo bagende babwiye ati umwana ntimumwice, mumuzane. Ariko agezeyo acaramwica. Nariko ndavuga ku mpwemu yo kwigenga. Impwemu yo kwigenga rero iyo ikuze mu muntu akora ibitandukanye n'ivyo abandi bashaka. Ucuhemuka, ucusanga uri kuratsitaza abandi. Iyo umuntu ariko arigenga akora ibitandukanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nukuvuga ijambo ry'Imana hari icyo ridusaba, hari aho ridusaba kuva naho kugera, hari icyo ridusaba gukora. Rero iyo umuntu muri we ahagaze muri impwemu yo kwigenga, acakora ibitandukanye n'ivy'Imana ishaka. Rero ico nakuzaniye kuri uyu munsi, nashaka ndagukebura ndakubwira yuko woraba muri wewe ko utari kuravomera impwemu yo kwigenga. Umenye ko iyo uhagaze mu mpwemu yo kwigenga ucugenda ugutandukanye n'ijambo ry'Imana. Kandi mwibuke ko dusoma mu ijambo ry'Imana ritubwira ngo abarongorwa na mpwemu ya nibo bana b'Imana. Iyo rero umuntu yigenga ntaba akiri kararongorwa n'ijambo ry'Imana, aba ariko arirongora we, aba ariko akora ivyo ashaka. Ariko umuntu atigenga arongorwa n'ijambo ry'Imana, agengwa n'ijambo ry'Imana, yerekezwa n'ijambo ry'Imana. Rero iyo umuntu yirongoye acakora we ivyo ashaka, nkuko Yowabu yabikoze, agakora ibitandukanye n'ivyo umwami Dawidi ashaka. Dawidi yarondera amahoro, Dawidi yarondera guharira, mugabo Yowabu we yarondera kwica, Yowabu yarondera kwihora. Kubera muri we yari afise impwemu yo kwigenga, kugeza hatumvira n'umurongozi wiwe yamurongora, kugeza hatumvira n'umwami Dawidi. Rero ndako ndaguhamagarira mwiri jambo ry'Imana ngo urabe mu bugingo bwawe yuko impwemu yo kwigenga itariko irakura. Ukaba uriko urakuza impwemu yo kwigenga, umenye ko uri kurakuza ubuhemu muri wewe. Uzosanga uri kurahemukira Imana, uzosanga uri kurahemuka ku ijambo ry'Imana, uzosanga uri kurahemuka ku ishengero ryawe, uzosanga uri kurahemuka ku muryango wawe, uzosanga uri kurahemuka mwishira hamwe kanaka urimwe canke nimba uri ndongozi y'igihugu, uzosanga uri kurahemuka kubera wigenga. Utazoba uri kurakora ivyo igihugu rigutuma gukora, mugabo ugakora ivyo ushaka. Iyo umuntu rakora ivyo ashaka, iyo umuntu akora ibimuhimbara, aba yigenga, aba yirongora. Igihe rero umuntu yirongora kandi ari munsi y'ubundi burongozi kanaka, bimuzanira guhemuka. Atasanga ari karahemukira ubwo bundi burongozi buri imbere yiwe, nkuko vyashikiye Yowabu, umugabisha w'ingabo yari ku ntwaro ya Dawidi.
Rero bantu b'Imana muri ko murankurikirana, numva twosengana Imana, ndabasaba ngo umuntu wese yumve esprit yo kwigenga canke impwemu yo kwigenga muri we yo itoduga, kuko niyo wigenga uzosanga uri kurirongora utari kwarongorwa n'ijambo ry'Imana. Ikibabaje rero iyo twirongoye ntiturongorwe n'ijambo ry'Imana, ubushobozi bw'ijambo ry'Imana ntibuheza ngo budushikeko. Nukuvuga ko ubugombe bw'Imana canke buriya bushobozi Imana yateguye ko bwoshikira abantu biciye mu ijambo, kubera tariko turavyakira ntibiheza ngo bidukorere. Kugira ngo ijambo ry'Imana ridukorere nuko turyakira tukarishira mu ngiro, tukaba icyo ijambo ry'Imana rishaka ko tuba, Imana itugirire neza. Rero nashaka dusengane. Nimba wumva aho uri, haba mu muryango wawe, haba mu ishengero, haba mu gihugu, haba mu ishirahamwe, wumva impwemu yo kwigenga ibintu ari wewe ukora ibyo ushaka, ukora ibyo wiyumviriye, utiyumvira ku bandi, utiyumvira ku bantu bagushizwe imbere, utiyumvira ku bagushizwe imbere nk'abarongozi, utiyumvira ku Mana, utiyumvira ku ijambo ry'Imana, umenye ko impwemu yo kwigenga yakwatatse, umenye ko impwemu yo kwigenga yagufashe, kandi nta yindi fruit izoguha atari uguhemuka. Uzosanga uri kurahemuka, uzosanga uri kurababaza abandi, uzosanga uri kurababaza Imana, uzosanga uri kurababaza umuryango wawe, uzosanga uri kurababaza abagukikuje, kubera iyo mpwemu y'ukwigenga yagukuzemo. Mufashe rero dusengane. Mana nyene amahoro, turasenga, ndasengeye n'uyu muntu wese ari karankurikirana, ndasenga Mwami ngo impwemu yo kwigenga muri we mu izina rya Yesu ishigwe ku iherezo. Ndasenga Mwami ngo umuntu wese agengwe n'ijambo ryawe, amabwirizwa yawe aba ari yatugenga Mwami, ariko ntitugengwe n'ivyumviro byacu na kamere kwacu nuko twebwe tubishaka Mwami, kandi nkuko wadushitse munsi y'abaturongora batandukanye. Ndasenga ngo umuntu wese ari hano umuhe Mwami kumvira abamushizwe imbere, umuhe kumvira indongozi zamushizwe imbere mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, takwingize umuntu wese ntabe nk'iyi ngabo Yowabu mu izina rya Yesu, ariko umuntu wese agira umutima wo guharira, umuntu wese agira umutima wo kumvira nk'uwo Dawidi yari afise. Urakoze kuri Imana ugira neza. Ibisigaye Mwami, ureke ijambo ryawe riduhindure, ureke ijambo ryawe riduhanure, ureke ijambo ryawe riduhane, ureke ijambo ryawe riduhingure, umuntu wese ari kararyumva rigiraho rimuvanya naho rimushikana. Urakoze Mana ko duhaye ubushobozi bwo kunesha kwigenga, umuntu wese amenye ko agiye kubaho yumvira, agiye kubaho yumviriza abamushizwe imbere, agiye kubaho yumvira ijambo ryawe kandi arigenderamwo. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Amen. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.